Ego, ureo ni CEO herself murabona hano ko aberewe cyane. Yateguye ibi bintu mwaribonye ku kiganiro ca mbere twagiye ahantu yigishiriza au début urakuno munsi byitabiriye abantu benshi cyane gose. Duheruka hari abantu batari benshi cyane ariko urabona certificate zitanze ku bantu batari bake habe na gato. Rero CEO wiyumva gute no munsi kubona ivyo watanguje umugambi watanguje uzi yuko maybe bizokunda canke batavyovitabira? How do you feel right now kuba uno munsi ubona ibintu vyaritabiriye kuri runo rwego gose? Merci beaucoup. Kandi merci kandi kora umuntu yitera kandi mukagaruka kandi muri kino remise y'ama certificat vraiment ndaryohewe. Simfise words of you. Simfise amajambo novuga. I'm so super happy and at the same time ndishimye cyane gose kurundi rwego kubona eno achievement tushitseko. Merci. Mbega abantu batanzwe na kano karyo canke sino opportunity tashoye kubashikira aho bari yende edition canke birangire hano? Ego ari edition ya kabiri two tuyumvira kwitangura mu vacances donc mu kwezi kwindwi tuzobamenyesha ku ma réseaux sociaux yacu kandi nawe muzaca mudufasha mudufashe kandi tu promoting. Merci. Ego merci beaucoup rero CEO. Merci namwe. Ego uyumva gute no munsi kwanza manzi kwibwira abantu by the way jya munsi nubwo ravye ikiganiro barakibanye bwa mbere abatakira vyimsha mugenda mu kirabe murabukuntu vyatanguye uno munsi turabona ko mwahawe ubushinge muri benshi mwahawe impamyabushoboz muri benshi cyane. Myumva gute kuba uno munsi ivyo mwatanguye tubona baravye ikiganiro banye ko atabantu benshi bari bahari ariko tukatubona menga vyavuye bikura cyane? Uyumva gute uno munsi nka wewe? Uno munsi numunezero mwinshi cyane dufise atuka ni kintu gikomeye twashitseko umuntu atuka dusohose dufise self confidence. Really? Ego. Urumva ko nawe ushaka gutanguza salon yiwawe ugasiga umuntu ntagende yidoga. Ni ibintu byiza cyane gose. Nakaye kamutera abakobwa badakunda gukora like batuma yuko nyene bashobora kuba bonyene umutaye bagakora bakiteza imbere. Ikizere byose birashoboka. Ego. Merci beaucoup. This is us. This is HB. Mais par après ndaza ndakora he Burundi mugabo ndi umuntu yamari passionné n'ibintu byo kuba creative cyangwa gukora ikintu ari wewe vyitiriwa wa wewe genre agatushe k'umurundi kazi kuko ndabizi ko twebwe abarundi cyangwa abarundi kazi turi abantu bashoboye gukora ibintu odora turi capable cyane gose. Ndabivuze ivyo non pas kwera ko jivyo maze nakoze cyangwa dushitse kuri uyu munsi umugabo ndavye n'abacenga muri no salle nukuri mwihamashi cyane cyane gose. Amashi ndavye ino misi 30 mushaka kwibaza ino misi 30 ntivyari vyoroshe harabaye ama challenges uko mbise uko baje bameze siko bagira basohoke bameze. That I know. Mubona benshi bafise utwo twa HB urumva no munsi sinzi ngene navyutse nca ndapostinga ko no munsi tuza gucelebra no 35 bis donc no munsi turasohora amavubi yacu 35 and I'm so very proud. Ndabitwa amavubi kubera yuko ivubi naho turetse ko rijyana mugabo rirafise ibintu byinshi riratanga lomiel kandi ivubi ntuzigere urisanga ntisazi ahantu hacafuye. Ivubi n'akantu kirata kaja ku mashurwe meza gusa sivyo. Ni nayo mpamvu ijya brand yanje y'amaverni niyo mpamvu nayiswe Ebi donc ivubi kubera yuko rigenda ku dushurwe twiza tugacollectinga nectar kandi nahajyana tuba twicaye ku mashurwe abari amacouleur ari varié ari ivyo natwe twakoresha mu mwuga wacu. Mumbaho rero nkore aka speech kanje nagateguye mwijoro mon amatwi. Ok. Bon après-midi à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie et de fierté en vous regardant. Ce moment n'est pas seulement une remise de certificat, c'est la célébration de votre courage, de votre persévérance et de vos rêves. Chers étudiants, chacun de vous a commencé cette formation avec des doutes, des questions et peut-être même des peurs. Mais malgré les difficultés, vous avez appris, pratiqué, corrigé vos erreurs et grandi chaque jour. Et aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous-même parce que vous avez réussi.
À HBEE Academy, nous ne formons pas seulement des professionnels de la beauté, nous formons des personnes capables de transformer leur avenir avec leurs propres mains, leur créativité et leur détermination. Souvenez-vous toujours de ceci, votre talent est précieux. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Chaque cliente que vous servirez repartira non seulement plus belle, mais aussi plus confiante grâce à vous. Grâce à vous. Ce métier est un art, mais aussi une manière d'apporter du bonheur et de redonner confiance aux autres. Le chemin ne sera pas toujours facile. Mais bon, le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de fatigue, des défis et parfois des découragements. Mais ne baissez jamais les bras, continuez à apprendre, à vous améliorer et à croire à vos rêves. Les débuts peuvent être petits, mais avec la patience et le travail, les grandes réussites arrivent. Je veux aussi vous remercier pour votre discipline, votre respect et tous les beaux moments partagés ensemble. Vous resterez toujours une famille pour cette académie. Aujourd'hui, vous recevez un certificat, mais surtout, vous repartez avec quelque chose de plus important. La confiance en vous. La confiance en vous. Aujourd'hui, vous recevez un certificat, mais surtout, vous partagez avec quelque chose de plus important. La confiance en vous-même et la capacité de construire votre avenir. Félicitations à vous tous. Que Dieu bénisse votre parcours, ouvre les portes de votre succès et vous donne la force de ne jamais abandonner. Je vous aime tellement. Donc, ça c'était mon petit discours à vous. Je vous encourage. Hier, nous avons partagé la dernière séance de notre web. Dès qu'on a vu que y a hygiène, après tout, après être médecin, je suis après je suis docteur. Donc, nous nous faisons de Gusiga, mais conseiller aussi aux autres, de cette et aussi ne baissez pas les mains. Kuko muri bukagone parcours je nababwiye natanguye nkoresha amacupa 3-4 mugabo ubu nkabageze kuri une academy y'abantu 35 banyizeye. Ça c'est pas ikintu gisanzwe. Mwarakoze kunyizera non seulement ku inoti mwamaye mais aussi kunyizera tukabandanya ino parcours yose. Nukuri ndabipfurije ivyiza cyane rwose bitangwa n'Imana. Imana ihezagira ibikorwa by'ibiganza byanyu, namwe mubashize kubona icyo mwatoye muze mukibibe incuro igihumbi. Ivyo mwize ntimuvyibagiye ntibiriherere ngaha, mugabo ndabipfuje kwagura imbibe dukore tugere kure, Uburundi bushining, HBEE shining. Merci beaucoup. N'aba prof bigishije, ce sont les profs badufashije gutanga ibyo baza kubereka cyangwa muri famille mwarabonye ivyo bakoze bitandukanye, ari nayo mpamvu tuza gutanga les certificats. Ngira mperero une parole y'umuntu nemera cyane gose nubaha cyane gose wese yabaye wino shure twongera dushimira Beninyo yiyumviriye gutanguza iki kintu gikomeye cyane. Nka twe dusanzwe tubirimwo buri munsi, turazi uko twabitanguye, turazi naho tugeze, turazi nabo bitunze. Hari igihe ushobora kubona umenga nakazi nyene karaho, mugabo uko ugenda uragakora urabona agaciro hamuka biha agaciro. Ndashimira n'abanyeshure muri rusangi mwashoboye kwitabira muri benshi, kandi nibaza yuko byagenze neza. Hama igikurikiro abandi nabo nshimira nabo twafatanije gushobora kubagirisha izi information zibijanye no gusiga inzara. Ndabashimira gose, kandi mwumve yuko ibintu mwatanguye ni ibintu bimeze neza cyane, kandi mubikomeremo cyane. Nibaza yuko uko umunsi uzogenda yiyongera niko muzogenda mubona ubwiza bw'ivyo murimwo, hama mubone n'agaciro kavyo. Mwarakoze cyane. So, nanje sinanga ntavuze ijambo. Jewe directrice. So I'm super happy
nukuri twabanye 30 jours hier nukuri yo rero ingorane wacu tugamba emotion menshi cyane je nta makeup nashizeko rero ndaza kurira HB ndashimana ku bwa doctor tumukumira amashive mama shije ndumva ko atari satisfaction siko nukuri behind the scenes bamwe mukankakuza mukambesha ngo muragwaye tugahurira muri ville je vous vois ariko ndashimira Imana cyane ko yuko ibagejeje ngaha nukuri it was fun nacu Imana ibayezage so tugira dutange speech rero kuza kuserukira abanyeshure hariho uza guserukira abanyeshure atange speech reka twakire Nanya bamwe twacitse watureze nitwa Fabrice nkuko mubyumvise izina ryanje ry'umustar ko ndumuririmbyi ni Air Max 257 nkuko mubibona rero ngira ndo wa mbere acenga kuri kamera yambaye umwambaro bisigura yuko nje kuvuga kuri kote y'abanyeshure bagize iyi academy ubwa mbere na mbere mba ndashimire Dr Benin ndetse na Delisa twamutazira directrice ngira murabizi hagumye hazi ibintu bya DD muca muvyumva okay jewe ndumwe mu barangije ibi vyigwa vya HBEE Academy musanzwe uyu musi turindiranye gishika murabizi kandi twarawiteguriye bikwiye n'ahantu turi murabona ko hasa neza dekoye ameze fresh okay numvuga rero ahanini no gushima ntiturabona gaseke mugabo uko biri kose gafundikiye ibyiza niyo mpamvu ntanguye gukenguruka mwumve ko tubashimiye ibikurikira nibaza yuko buri wese ari ngaha canke uzobona kino kiganiro azobona ibyiza by'aha hantu kugira ngo n'abifuza kuza muri academy kurikira bazobone koko bakurikiye ikintu cy'akamaro murakoze ndishimira pe azi ko abavuga my speech ntibishimire jewe ndishimiye ko nawe courageuse kugira bino bintu bya courage undi muntu ndishimiye kubona ntigeze ni décourage malgré ama challenges ndishimiye kuri courage ndishimiye amajonarara ndikunda tegura ama script yanyu ndishimiye ukuntu nabaye capable yo kwafronta nkagenda nkarondera ababigisha bamwe bakankatira ndishimye cyane rwose ku buryo iyi ni publicité mu zindi après certificat après kuba tuje 30 cours turatanga appareil cyangwa ibikoresho bitandukanye bazokoresha muri future donc ntibigaruke gusa mu vize ku ishuri mugabo ndabaha kit ya machine ndabaha kit z'amakarni comme ça babandanye comme ça nabone bashobore kubandanya peut-être banugurure n'ama academy yabo plus tard du coup Mugisha Vanessa Ritva Mauricio la reine Emma Marie. Nihorimbere Joseline. Kaneza Mugisha Christella.
Josina Prince Inamugisha. Jessie Sabrina Hezagigwa. Iradukunda Gianna Gaela. Ingabire Sangray. Fabrice Ndikuriyo, aka Air Max. Enrod Sabe. Billy Anderson Mizero, aka Trecher. Irakoze Charlène. Angélique Chiza. Alice Nimbabazi. Tuyizere Florence. Nzigiye Mongane Christelle.
Sabiyumva Olivia. Murabona ko ashimye n'umwigisha wiwe. Sabiyumva Darlene. Kandi abo mubona baravukana. N'uyo yaramwigishije. Noela Khani Khael Gakiza. Nishime Marie Christa. Mumukomera amashi, tukomera amashi. Nishimwe Chloe. Tuze turakomera amashi, tuze turakomera amashi, tuze turakomera amashi. Ndayishimiye Abubakar. Sinogera navuze kuri Abubakar. Abubakar niwe yiguriye imiryango mwisi, niwe wa mbere yanzaniye amafaranga, aranyizera, aracanira iposta. Mwese rero mwumva ko mwakurikiye Abu. Ngoyi Marie Joyce. Tatiana la douce Gahimbare. Miss Tati, tumkomea amashi. C'était ça avec Aman et ma certificat. Merci les profs. Ok. Uwa kabiri irakoze Charlène. Charlène nawe ndamushimiye. Acha nikufelicite Charlène. Yeah, kuya.
Charlene namushimiye cyane rwose, ndamushukuru sana kwa juu yararetse ibikorwa yarimo muri Kenya, aravuga ati jewe ntegeza kwifatanya n'ino academy, je vais vous attendre gushika. Non seulement nabonyemo ingene abifisemo courage, ingene yari abishaka kumenya cyane rwose, sasa nakufelicite. Yeah. Wa gatatu Alice Nimbabazi. Alice nawe ngenda mushimire kubera yuko yarabona rimwe muri groupe nashavuye yamaza inbox akambwira ngo yareka ngo nta na kimwe ngo bizogenda neza, urumva yaranyakuraje, yari backbone wanje. Vraiment I thank you so much. Ningene ama stage yaba yagezeyo ubwa mbere akavyitangira, ukabona yuko ashaka kumenya ibintu, ukamusanga mu ba prof batandukanye. Charlene ndakwifuriza ibyiza cyane gose. Alice ndakwifuriza ibyiza cyane rwose, umukama hezaga ibikorwa by'ibiganza byawe. Courage. Uyundi Kaneza Mugisha. Kaneza Mugisha nawe ndamushimira kubera yuko sometimes warabona nk'ibikoresho bibuze ugasanga niwe iposte gahante kugenda kubirondera, icage duhurira muri portail bijya na cenda byandika navuga ati agiye kuronderera abandi. Vraiment je t'encourage. Uyundi rero ari special Fabrice Air Max. Air Max urabizi ko ntabiheza byose mugabo nyene nuzi ubibandanirize ko. Keep it up. Ego. Uyundi Monsieur Anderson. Moins cher. Félicitations gose. Anderson nawe ndamushimira kuri courage yiwe, ingene yamutegetinga abandi bakorana, abandi bigana, akama kababwira ati guys tuvyitangire, akumva n'impuhwe iyo ndamubwira ati oh bino bikoresho muko bifata nabi, he was there akambwira ati ntaco bene ntaco tuko turavyiga. Ya ndamushimira cyane gose ko yaranyereka yuko ivyo ndiko ndakora it's not in vain. So congratulations. Christelle. Oui. Christelle, je la remercie kubera yuko ahantu aba n'ahantu yemerewe kugenda korera stage by'abanyeretse akombya bino bintu abiha valeur, yava ino mu Jabe akagenda kwigira ku Musaga agiye gusa gukora amastage. Donc ça m'a montré à combien yarabifise ko umutima ashaka kubaga cyane gose. Donc je te félicite et je t'encourage. Gakiza Noela. Gakiza Noela baza ko byinshi ari beriye bivuga. Umwigisha wiwe
ubwa mbere agitanga gukora pose vernis twahuye mu ibarabara cyanyereka ati ngura umuntu umeje gukora ari excited ibintu bisa neza naje ndi ubwanje ko nabaye fier cyane gose donc je te félicite et je t'encourage. Kakare namusanga seto haturindiriye imbere y'umuryango avuga ati mushika sangapi donc je t'encourage et je te félicite. Uyundi ntaraza. So umeze neza? Tumeze neza. Ni iteka ridasanzwe first of all kuba twagendeye bino birori byanyu mwateguye ni ikintu tubona ko ari ikintu kinini. Sinzi ko umunsi tuza ariho wari uri twarabagendeye muri formation no munsi turabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Est-ce ni ikintu mwakiriye gute kuba mubona mutanze ubumenyi ibintu kaba byaritabiriye kuri no gwego kandi mwari vyari rya mbere bibaye? How do you feel right now kuba mwashoboye organize ibintu nk'ibi mukaba mwatanga ama certificate? Twe nibaza yuko ikintu twishimiye cyane ni kubera ko abantu bavyitabiriye cyane babaye abakobwa kandi nibaza yuko nka twebwe dusanze dukora aka kazi nta bakobwa muri kino gihugu keshi usanga bakora ibintu vya manicure pedicure rero nibaza yuko kuri no premiere edition babaye beshi hanyuma bari bafise umutima wishaka no kugomba kubimenya birushirije rero turabankuraja abantu kavyari ibintu vyiza cyane tugomba no gutumirira abandi bantu bose umva ko bashobora kuvyiga barahawe ikaze barondere Dr Benigne hanyuma ashobore kubereka uburyo ibintu bikorwa hanyuma tubigishe nibaza yuko ni ibintu vyiza cyane mu gihe ubifashe oseri. Twabonye hari abakobwa benshi ariko abahungu bari bake ku bahungu nabo nakaye kamwe batera ko bari hano bafata ko bino bintu bikora abakobwa gusa. Ku bahungu nabo ikintu nobabwira yuko umwuga n'akazi ni ikintu ciza cyane ni ibintu wiga igihe gito hanyuma ugaca uronka akazi igihe gito nyine vyoroshe kandi bigashobora no bikakorohera no gucreya akazi rero nibaza yuko nkaje navyize mu mezi nk'atanu hanyuma candaronka akazi après aho nibaza ko naciye ncreya akazi nibaza yuko maze ugakreya naciye ntanga akazi nko ku bantu bashika kuri 5-6 gushika no munsi birantunze kandi nabo birabatunze kandi babayeho neza cyane kuguno mwuga. Merci beaucoup. Urero ni CEO herself murabona hano ko aberewe cyane yateguye ibi bintu mwaribonye ku kiganiro ca mbere twagiye ahantu yigishiriza au début urakuno munsi byitabiriye abantu benshi cyane gose rero hari abantu batari benshi cyane ariko urabona certificate zitanze ku bantu batari bake habe na gato. Rero CEO wiyumva gute no munsi kubona ivyo watanguje umugambi watanguje uzi yuko maybe bizokunda canke batavizovyitabira? How do you feel right now kuba uno munsi ubona ibintu vyaritabiriye kuri runo gwego gose? Merci beaucoup kandi merci kandi kora umuntu iteka kandi mukagaruka kandi muri kino remise ya ma certificat vraiment ndaryohewe simfise words are few simfise amajambo novuga. I'm so super happy and at the same time ndishimye cyane gose ku rundi rwego kubona achievement tushitseko. Merci. Mbega abantu batanzwe na kano karyo canke sino opportunity tashoye kubashikira aho bari yindi edition canke birangire hano? Ariyo edition ya kabiri twe tuyumvira kwitangura mu vacances donc mu kwezi kwindwi tuzobamenyesha ku ma réseaux sociaux yacu kandi nawe muzaca mudufasha kwa kwambe mudufashe kandi tuyi promoting. Merci. Merci beaucoup CEO. Merci namwe.
uyumva gute no munsi kwanza manzi kwibwira abantu by the way jya munsi nubwo ravye ikiganiro barakibanye bwa mbere abatakiravye mugenda mu kirabe murabukuntu vyatanguye uno munsi turabona ko mwahawe ubushinge muri benshi mwahawe impamyabushobozi muri benshi cyane myumva gute kuba uno munsi ivyo mwatanguye tubona baravye ikiganiro banye ko atabantu benshi bari bahari ariko tukatubona menga vyavuye bikura cyane uyumva gute uno munsi nka wewe uno munsi numunezero mwinshi cyane dufise atuka ni kintu gikomeye twashitseko umuntu atuka dusohose dufise self confidence really ego urumva ko nawe ushaka gutanguza salo yiwawe ugasiga umuntu ntagende yidoga ibintu byiza cyane gose nakaye kamutera abakobwa badakunda gukora like batuma yuko nyene bashobora kuba bonyene umutaye bagakora bakiteza imbere kwigirira byose birashoboka ego merci beaucoup boss meze neza ya meze neza cyane merci beaucoup madina nitwa Kevin Mutwe Knight ego twarakuboye mu abaravye ikiganiro cyo bwa mbere ndiko ndagerageza kuzana abantu babonye njya munsi kugira ngo ko ari umwe mwari muhari mu ntango nkayo nk'umwigisha twarabonye ko ari umwe mu batanga ubumenyi kugira bano banyeshure mwashoye guhumenye bashoye gutahukana zino impamyabushobozi uyumva gute nka wewe nko kutanguza ikintu nka kijya muri kumwe na Dr Hezagira ibintu bikaba bigeze kuri runo gwego mwumva gute no munsi nka wewe nk'umwigisha je kuno munsi ndaryoye cyane kubona abantu twigishije kubona uno munsi baronse amasertifika impamyabushobozi yego twaryoye cyane ni benshi bon twarakoranye nabo twarabonye ko bashoboye n'ubu turacashishikara kandi nkawe nk'umwigisha urabona ko abantu bivaye n'ubumenyi mwatanze nk'abantu musohoye murabona ko nabo bashobora gushinga amasalo yabo nk'abazoshobora kubagana batazosohoka bidoga ati yangira ibintu nabi kwa ego cyane gose tugerageje kuraba ivyigo kuntu vyagiye biragenda yego barabizi cyane ndetse ndizera yuko bagiye gushinga ivy'iwabo kandi uno mwuga bize ni mwiza cyane ego mbega nk'akamuga kurikira turabona ko abakobwa aribo bari benshi abahungu nikiye kintu ushobora kubabwira kano kazi nak'abakobwa canke n'akabantu bose muri mode tugezemwo nta vy'abakobwa na vy'abahungu oya gusa turahimiriza n'abahungu baze bige twese twarize ku ishuri hari abafite amadiplome université amasecondaire mais umwuga urakiza umwuga urashobora kukugurira impuzu ukakurihira inzu ugatunga n'umuryango urumva kuri bano bakobwa vraiment twe twaratangaye cyane niyo mpamvu wanabonye yuko harimo n'abahungu bakeya turahimiriza n'abahungu baze biga imyuga ndiyashe abakobwa bo bavyitabiriye n'ubu vuba baraza turabaha ikaze cyane merci beaucoup namwe this is us this is HB